tuza kumukatisha legela none tumukatisha ugwembe tumukatisha isizo umukasi numva nguri so bad niko bambariye ubusanze ndi soba urindiriye fata gakoka vange na gafotka uyu musi nugukora takuruhuka ndagukata kata ndagucange nk'ikarata tata ndaje ndakujekeze ibyo bintu ndabi bisaba nawe wilegeze yes. Hello abantu mwese muri ko muraraba television Empower TV. Assalamu alaikum kwa Waislamu, Bwana Yesu asifiwe kwa Kristo. Bubaye ubwa mbere ariko ubu tugiye kuza turagumana. Iyi ni television tugiye kuza turakorana izobashikiriza ibintu byinshi, umuziki, inkino byose. Murashobora kuja hariya mukagira subscribe kuri no television yitwa Empower TV kuko hariho ivyo irusha izindi. Una musi rero nashimye yuko dukorana mugama havamwe badoti ninde mwambonye ariko si bose banzi. Nitwa Vivance Emery, nkaba ngiye kuza ndabaremeshereza ibiganiro bitandukanye kuri Empower TV. Uno munsi hari umugabo, hari umuhungu, ngavuga ngo n'umugabo abandi ngo n'umuhungu ariko arabitubwira neza. Hari umuririmbyi w'umurundi asanzwe ntabanga ariko n'umurundi, mumvise ko natanguriye ko ari umurundi, amaze gukora ibikorwa byinshi bitandukanye. Abanyarwanda uvuze Urban Boys abantu bacamumenya tuwo murundi no yavuzwe. Ugiye muri Tanzania ukavuga Mr. Bro acavuga uti hari ibintu by'ama Infinity. Mu Burundi burya ngo hari abantu bakwijije umuriyoni w'ama views kuri YouTube, ariko burya nawe yarabijemo. Hari muri wa mujyango witwa ngo ni Mil Gang, ubu naho ngo legea tunaregea vipi Miss Juu ada JOSAN pondisi Infinite Egani waje muri competition urambona waje muri competition yeah mugabo waberewe. Asante sana. Mbona ruko tu. Jana nambaye jersey. Okay, sinaje kwigira promotion ariko ni umugenzi wanje. Fresh. Umeze neza. Ndashima Imana nawe. Ibintu bimeze neza. Ego ino n'amavuta kwe. Kuva ryari mu Burundi? Ndamaze indwi zibiri. Ejo nuje indwi zibiri tu. Hewe abaririmbyi benshi nkawe umaze kubaka izina, sinzi ko mujyubakisha amatafari canke iki. Ariko umaze gukora ibikorwa byinshi kugira abantu uve muri babane ngo bapcoming or mu superstar maze tube umuntu mudatuma tumushimira agiye arapana yapfuye. Hewe waje kimya mu gihe abandi bakunda yuko bashitse ku kibuga c'indege abantu baja kubakira bakamenya uti naka yashitse kubera ki wewe waje uko bro waje muri kimya. Sinubu nikindi genzo guma ndabikora kubera yuko mbashaka igihe nshitse kuri airport haba hariho family yanje yaje kuntegera, so like genda umuntu nkunda yuko like sinkunda kuvanga personal life n'ubuzima bwa muzika, so like umuziki ufise ubuzima bwawe ndabubamwo, ufise n'ubuzima bwa family, so like kuri zo mpamvu haba ari umuryango waje kundaba waje kuntegera, so simashaka kubashira muri mwe ushaka ko mugumbirana neza ata bodyguard azakubwira ngo egera hariya ngo garuka ngo bimeze kuriya bakubaza ibibazo byinshi. Ariko mbashaka gusa kugira ngo ngirane ico bita quality time nabo kuko tuba tumaze igihe kirekire tabonana, kandi mandabizi yuko azogera igenga ama media chance abandi bantu bandi dusanzwe tukabonana, so niyo mpamvu turaza kuvuga ku ndirimbo yawe nshasha simpava mera nka babandi ngo hari ibintu bivugwa ndabizi nico gituma namutumyeko mugabo tubanza tugaruka inyuma gato dukoreko. Yes, no kubwira uti felicitation. Merci. Ajya gukwiza umuriyoni w'ama views aha mu Burundi kuronga abantu bakuraba umuriyoni natabara abarundi gusa sikintu coroshe. Ubuhinga wakoresheje tubwira abandi. Ikintu gikuru nakoresheje ni gukora icambere cyo ngakora ikintu je ubwanje nkunda, hama ngakorana inguvu nkashiramo inguvu zishoboka kugira ngo mbashe gutanga ikintu ciza. Ikindi naco hariho strategy nakoresheje kubera ko nageze ngaha mu Burundi aho ntembereye hose nkasanga yuko hari imiziki runaka y'abanyamahanga irumvirizwa iri mu mudiho runaka iri muri
muri style runaka so navuze ati why not kuzoshobora kubizana tugira tubiha abarundi kuko abarundi bakwiye kugenda kurondera uno mudiho bawurondere hanze mu gihe twe dushobora kuba hatwege mu Burundi so ni chicken nashatse gu feeling your gap kugira ngo tubahereze ikintu gishasha kandi kimeze neza kandi objectif warashitseko ego ndashimira Imana ya ubugiye wazana ibimvi atereka mpitano Jack Daniel ndamuzanire fari yaze kuko nzanumva bavuga ngo mwakoze umuti ya mugabarezuma wasanze yaragiye kabisa byari bikwiye uko tuja hamwe tuga poppinga champagne you know twakoze igikorwa cya kigabo kuko ndakubwiye neza yuko igihe two turashootinga ijya ndirimbo twaranaduze tugiye imwaro ku Gasumo dusanga imvura yaguye dufise bisi y'abantu buzuye dusanga imvura yaguye ngombwa ko turaraye urumva igarama za video zashize wari ibintu mwarisha kabiri iyo nkuru ndayiza ariko siyo ntago tuza kugarukana JOSAN uravye uko uri kurakora uri gukora kinyumenyume mu Giswahili niko tubivuga ariko byose bikagira ingaruka nziza kuko abandi tumenyereye batangurira mu Burundi hanyuma bagakora bakaja ariko wewe watanguriye hanze waragarutse warakoranye na Mr Blue nabivuze muri introduction warakoranye na Alban Boys the way you walk to the beat warakoranye n'abaririmbyi batari bake none ubu wagarutse warakoranye na Fariaz undimwo uburyohe komense wa mikwaju murayo mazi y'abashushe ya Rusengo warakorana na Kiriku tujede n'abana undi muririmbyi nagomba ndakubaze strategy zawe kubera iki bigenda uko mu gihe wewe ibyo abandi batangura ko ari byohereza ko kandi byose bikaguma bitera igitsinda en fait like kubwanje mbona ko strategies umuntu akoresha buri muntu wese afise uko yiyumvira right naraje muri natangwe umva niyeretse abarundi ngaha muri 2018 mu 2018 kandi banyakiriye neza kuri overdose na buke hama biba ngombwa bivanye na situation yari hari cyo giye ko nsoka hanze cinza gukora na Urban Boys candagaruka kandi nkorana na Estanish na MB data canja muri Tanzania nkorana na Mr Blue urumva narindi ubico gihe cyose nari gukorana na Fizo kuko twarabiganiriye ko ariko like narindindiriye a perfect time je nashaka kwanza mbanze ngwize ibikorwa kandi nubake CV yanje imbere yuko ndondera umu artiste akomeye ngaha mu Burundi ngo tubashe gukorana imbere ko tuvugana ku ndirimbo yawe nshasha iri muri studio waramaze no gushutinga nakubwiye jewe bya bindi ngo bavuga ntabambwi ndakubwira ivyo nzi hanyuma ugatanga umuco reka tubanze tuvugane gato kuvyerekeye gato iyo muvuye hari abantu baba hanze y'igihugu benshi bavuga ngo muamuje gukora indirimbo kubera ino zizimbutse hariya ntawo bivamo nivyo no ikibazo cy'amahera ikibazo cyo kuzimbuka cyangwa ikibazo cy'ibindi en fait hari ikintu abantu bataratahura n'ubu kandi batangwa gitahura bizogenda neza bazonaduha n'ikibanza muri industry icyambere cyo tuvuye hanze tuvuge abavuye muri USA muri Canada muri Australia iyo tuvuye hanze tuza twitwaje like currency nuvuga ko amafaranga yo hanze right so nukuvuga yuko iyo tuje kurondera touch yo ngaha number 1 tuje kurondera amazingira yo ngaha iwacu umva ijya visage yo ngaha iwacu ariko ikirenze ibyo tuba gikuru gose tuje gufatana mu nda na bene wacu basanzwe bitanga gukora ubuzi butandukanye abamenyesha makuru abafana aba video directors aba stylist iyo two turakorana cyane tuvuge nk'aba producers iyo two turakorana n'aba stylist umva turarihana so iyo two turarihana rero usanga uri kurateza imbere umurundi wanyu umuntu wiwanyu urabona so nukuvuga ko twebwe ajya amafaranga tuyatanze hari iwacu nta cyo twayatiga hariya nta gaciro nakamwe bari nta kuko abantu n'abantu nyine baza kuraba ibintu byacu banabisupportinga n'abarundi none kweke dukwiye gufata amafaranga tukaca tuyahereza abantu bo hanze mu gihe ngaha mu Burundi hariho aba video directors aba stylists bambika abantu queen videos nabo bariko barabikora neza why not
uni ado JOSAN pondis yo ija pondis mbese goriki pondis jesi sinzi abandi ico bibasobanura but jewe pondis bisobanura umva ndavuga ado JOSAN pondis so like ni jambo jiki Jamaica kivuga uva ko on this mu Cyongereza gisanzwe ni on this ariko mu Jamaica cavuga pondis so no kuvuga ko ni ijwi uri kurumva ni ado JOSAN muri track so it's ado JOSAN pondis track umva ni muri indirimbo ni ado JOSAN nico mbashatse kuvuga bana radiko ijwi ryawe risoundinga kujya nyene ko mu muziki oh wow abandi usanga mu muziki bagomba kamenga bo muniga ariko we ukuvuga ni kuririmba kabisa yeah thanks niko ndemye kandi ni nako nabyisanze reka rero tuvuge ku muziki wawe mushasha kumuganda bibutsa yuko ari Empower TV amasanamu meza cyane bibazo byiza nuko nyene biba bimeze utishimye nta gushima ariko ukoreka kwishima muri video ukishima mu bikorwa bro ngomba kumenya turi inyuma ya kamera nakubajije gatatu ati natanguye mvuga ngo legela nambwira toya si legela ni legela ibintu byo kuregera kandi ibyo bintu mwavyaraje mwebwe la fois passée ari umuririmbyi mugenza we yitwa Bifes yaturirimbiye ngo urarenze acha tubwira ngo ni urarenze ntuze estanishi ntungoroge ngo ni ntunkoroge nawe ngo legela tubwira bimeze gute ibintu bya legela ni jambo ugiye reka tuvuge ugiye kuryumva wodyumva nko mu jambo ry'igiswahili ni jambo ritagira ururimi umva si kirundi si ariko ni creativity so kuregela kwiyorosha sorry nukuyorosha koroha kuja kunumena ushaka kugira ngo legana weye mbona uko mgumu uruha yani dada kiwa na kiuno mbie legeza kiuno nukulegea tu koroha tu man mu gatondo na Instagram yawe wari wanditse ngo hari ibintu ugiye gukora ivyo baro bakumenyereye ugiye kugwiza no kuvuga ugiye kuduturira indirimbo burya rero tuyitege mwiki irimwe ibiki nshaka kumenya content nawe tubivuga byose ariko abaza kuraba kino kiganiro bamenya ati nitwaja kuregera tuzogenda kuregera uku bimeze gute nimbwira nshaka kumenya story y'indirimbo bimeze gute en fait indirimbo narayisohoye ejo nayisize hanje ejo but ntiri kuri YouTube iri kuma platforms ariko sauf gusa audio mark nasikwisha kuri audio mark kugushaka kubera yuko ntibakuriha oya barandiha ahubwo hariho ibintu fulani ntarakwiza so kuyishiraho no ndayishizaho just like that so nukuvuga ko warumbajije content iri mu ndirimbo legela ni reka ndagacisa ga kapela sivyo none ndagira backing urandiha yes numva nguri so bad niko bambariye ubusanze ndi soba urindiriye fata gakoka vange na gafotka uyu musi nugukora takuruhuka ndagukata kata ndagucange nkikarata tata ndaje ndakujekeze ibyo bintu ndabi bisaba nawe wilegeze yes tuza kumukatisha legela none tumukatisha ugwemba tumukatisha isizo umukasi bro kandi yari inkuru numvise uranatanga kuvuga numvise uwazimbwiye ndaza kumuvuga n'ibyakenerwa ngo title si wewe kwera ngo ari ikintu yavuyeko indirimbo en fait like twe turi muri studio na endo mic hama ndiko ndaririmba carambwira ngo kaka ngo legela none ewana ndambwira ati uvuze ngwiki ambwira ngo legela none cyambwira ati aho nyene indirimbo buye cyo turahindura na sije indirimbo cyo ndayita cyo dukora legela urazi indirimbo mwene izo bya bindi bavuga ngo nuguhitinga ngo nukuvuma haje umuntu avuze kuvuma yacavuga no kuvuminga yumenga izo indirimbo mwene izo menga mugize mu bintu muri ko ntimwari serious sana umengira agenda sana keshi na kenshi iyo udafashe umwanya muremure ngo wiyumvire kuko hari indirimbo content kwe kuzimvira ku mwanya muremure hari n'izindi nazo usanga content yitwara so like genda kunda neza
gutrustinga ivyiyumviro vyanje kandi ivyiyumviro bije ubwo nyene so like ngiyo legera ni cyumviro charge straight navuga ati okay this one ndagitrusting acha ndagisha mu bikogwa hewe burya ngo iyo umuntu amaze hariho nivo ushikako intambwe utera ibikorwa byawe ntushiremo inguvu nyinshi cyane kugira abantu bavyemere burya ntambwe menga we niyo ugeze ko nawe hari kibazo gicagikurikira iki ndibaza ntiharagera kubera yuko umunsi iyo ugeze kuri iyo level bica bisaba kusinzira rero bica utangwa gusinzira kandi iyo usinziriye utangwa kurota indoto z'abasinziriye ukabura kurota indoto z'abahagaze urazi gituma nakubajije ico kibazo nuko ibikorwa byawe nk'ubu iyo legela urumva ko ni indirimbo natanguye kumva abantu menga bariko barayiririmba nga mu Burundi kandi maze ucubwira ikintu vuza mu Burundi ibintu byo kuja ku ma platforms si cyane turindira kuri YouTube bamwe bace ba downloading abandi batwara Facebook kandi baje abantu ba Facebook reshaho nta bintu babicira baje abantu ba Facebook bari ibintu ariko wewe uno musi indirimbo yawe legela nturashira kuri YouTube twe benshi tumenyereye abana shima sama radio menshi arayivuza ariko mu muji iriyo mu isite iriyo mtaani ipo nico gituma nakubwira ati kumenga wewe ntukirinda guhinda cyane wewe nababyumva cyangwa namaze kubibona si cyane ni ikintu ushimira Imana kuko like keshi na keshi yo nkoze indirimbo ni indirimbo usanga ari indirimbo iri ico bita catchy ni indirimbo ifatisha ugasangira fatishije nyine byoroshe kuko nanje ndiko ndakora indirimbo niyumvira ko abantu bazokumva iyo ndirimbo niyumvira igeno abandi kuri show ndiko ndakora iyo ndirimbo so like ndabishimira Imana kuko iyo nkoze indirimbo keshi na keshi nkoze indirimbo niga kuzosanga igora abantu gufata Ado JOSAN wakoranye indirimbo na Endo Mike nka producer kandi Endo Mike yari karagenda urabona yariko yitegura kugenda nta mucece mu Kirundi ntiwagize ubwo bati uyu muntu arashobora gufata urugendo kuko ndazi ko ari ubizi adaje indirimbo mbwira umurindi canke akariro mwongereje nshaka kwinjira hajya muri studio umpizo feeling hajya muri studio uri kumbwira ati bro urazi ko umunsi wino zo kuri indege atigira va vraiment ugende turegeye bro en fait like Endo n'umuntu no kuba yagiye sinzi no kurondeniza twuma dukorana Endo n'umuntu ba producer benshi nakoranye nabo Endo yani arametriza ntuza like style yanje gose cyane ako biravana na style cyane hageze kuri style nk'izi style za club bangers yani aranzi aranyobora urumva hageze kuri nuza kuri club bangers aragira but like ikintu twakoze namubwiye ati kaka unyigorere kweri kugira ngo uve ngaha indirimbo twamaze kuyiheza yagiye hanze kandi niko vyagenze yarayimpaye ndibaza nke kandi yikoze ijoro ryose atanasinziriye ibintu bya video rero audio twayivuze ko naho tutinjye indani cyane ariko tugerageza kuvuga tumwe hajya si cinema niyo bavuga yose bagoma basigura si cinema video nshaka kumenya video ngerageza kumviriza content biri mu ndirimbo ndumva kumenga ntivyoroshe twongeye kuriza abantu mu bisi tubadugana ruguru abamomi baje kuregera neza en fait video nta n'abakobwa benshi barimo batizo bari video nanazo taregera abandi kumenga nibo bazi kwiregeza sana kwiregeza erega si abakobwa baregera ni twese kuregera naraje noregera nyene utalegela kulegela nukulegela nukulegela ni lendende na G A L na A legela tulegele nukulegela so like video is ready twarayikoze twarayishutinze twayishoot amasanamu meza cyane gose ndibaza director general hano menga wahatse ubuhungira no like ndabaza gukora n'aba director batandukanye Andreas B, Brian Smith, so like general tumaze izo video ya gatatu so izindi zose hafi zose nagenda zikorana na Andreas B je kubyo amaze kubona menga ngo harimo abantu bambaye impuzu zera zera nabarimo jewe nabibonye mbwira uravye rero indirimbo zawe twavuze legela ibiki kandi felicitation weme kabisa urarondera umwanya nawe wijukiye media tu ndakumva nakumvise ndakumva ahantu hatandukanye ndagerageza
ndagerageza andi ndumuntu je kamera biragora no go kamera birakugora numvise ngo bari kubaza ngo bakuzanire nk'ubu ntambaye amaneti birangora sana ado ari kibazo ntoreka kukubaza iyo mwebwe muvuye hanze y'igihugu kare twari kukitangura ariko ubu nyene niho mbonye ko hageze ko twavuze audio na video benshi bibaza yuko muzanye ayatangana nayo ngaha barantonga ntago ngaya mahera dukoresha hajya umuntu wese abanza gukunda iwabo nagomba kukubaza nta bibazo muhura nk'iyo umuntu mwituye nk'umukweni video ati nageranda gushira muri video kubera zikuvuye hanze nashobora guca kubwira uti 1500 yaho rasaba ijana canke 50 canke basangira ikinyobwa n'umuntu agacaja kumufasha ivyo we ntimuza muhura navyo bavuga ati baje barayazanye babitanga ba diaspora aba diaspora barayazanye bro jewe hari ibintu hari ukuntu keshi na keshi nkora jewe sinkorera kuri novuga ko sinkorera kuri umva sinzi ibiciro bakorera ko ngaha ako jewe buri yongeye gukora video ndondera umva mbwira director kuzana budget ya video yose ama tukaganira kuko ndabigiyemwo usanga ari bya bindi nyene ejo bundi tumenyana no mu kin video runaka na nuze usanga rero hacajemwe ibintu byo kumenyerana hanze y'akazi right so ntavyo kandi burya wese nkunda no kubona mugendana sana n'amashugwe y'isi urayaza amashugwe y'isi buri je baranyirukanye muri Eden man muri bustani simba we nturiyo oya je baranyirukanye hariho abakunzi b'umuziki ari ingese imwe bafise kandi ni nziza uba uje kuranshinga indirimbo bagaca kubaza ngo ngo twitege bishasha ryari uramaze kugushikira yego umuntu akakubaza kuranshinga indirimbo ngo twitege bishasha ryari okay hajya iyo umuntu akoze ikintu akenera yuko ikakoze kitera intambwe kuruta icyo yakoze mu nyuma nshaka strategy zitatu ugiye gukora legela kugira isumbe yani namba yakujije umuriyoni w'ama views mu kwezi canke mu mezi abiri legela bibe ku munsi umwe rega byo kunda of course birashoboka imana ni inkuru kandi abakurikira umuziki w'Uburundi nabo ndabizeye gose birashoboka so ikintu cya mbere coco nuko duhere kuri yo ntuzaje strategy ya mbere nuko bana nk'ubu mperuka gusohora indirimbo ya nyuma mu kwicenda tariki 17 none so tujede so like kugeza ubu ndibazana nk'amezi ageze nk'igice cy'umwaka ntarasohora indirimbo so like jewe ndashobora gufata umwanya kandi ndafite indirimbo n'uyu munsi naho noshaka mvyuka ati ndasohora album ndukubita EP none naho noshaka nkakubita EP canke album canke double album ndafite indirimbo zo ikwira urumva so like hariho strategies hari ukuntu ndaraba gap iri muri music yacu ndaraba aho bigeze uko biko biragenda bikurikirana buri munsi so like ikindi naco nuko ngiye gushira nakoze igikorwa nizera kari ciza kandi gizoba gifite amasanamu meza kandi ndiko ndakora media tour ndiko ndagerageza ku prepare promotion y'indirimbo kugira ngo indirimbo niyaza ni video n'indirimbo byose nibyo yaza neza bizoza bifise more power kurusha yeah man choking kujya $500 ukuye kuma YouTube hari yabaguhembye canke ayo audio mark n'ibiki ariko umugabo audio mark bambwiye ati no arenga ndabyiyoza ararenga vya bintu birari cause like cyane manu za ama platforms wa streaming ku muziki ariko abantu bataramenya ariko abantu bataramenya YouTube si platform y'ama audio YouTube ni platform y'ama videos tugira twige bigisha Marimu ado JOSAN Pondes YouTube ni platforms y'ama videos so like iyo dukoze indirimbo umuntu akashira kuri YouTube ni visibility nayo nyene irari ariko ajya ama platforms yandi za iTunes za Spotify za Boomplay za Deezer na platforms kuko abantu cyane abantu bo hanze abantu baba muri diaspora vuga nk'abantu baba muri diaspora abahanze yamen bakunda gustreaminga indirimbo kurajya kurajya ama platforms so baguma bumviriza indirimbo every time ama audio bayumvira hajya so dukwiye kwijukira kuvyuka cyane kugira ngo twashe indirimbo zacu ku ma platforms kugira ngo turondere isoko ry'abantu bari hanze kandi uko baguma bazumva uko baguma bazistreaminga kuko urumva ngaha ndamaze kubona benshi bafise nyene akageso yaronye indirimbo acayitereshaje akazara yumva kuri telefone urumva but like abandi bo hanze bayumva nyene kumanuzenya ku ma social platforms so
so iyo uko bagira uko ba playing indirimbo kuko izo ntuza kugira ngo bazikoreshe keshi na keshi barariha kugira ngo baronke premium barariha so like iyo barishe rero tusanga umuririmbyi indirimbo bagenda bumva cyane zigenda zironka nuzanya amashares. Ngira ndakubaza ikibazo uzohura naco ni media tour muri Legela urazi abakunzi b'umuziki baba bafise amatwi abiri urafise oreille musicale yawe nabo barafise gwabo natwe turahura navyo twe bamenyesha makuru uraza kurancinga indirimbo yawe ukazamva arakubwiye kandi si bibi ati mzee hajya wari gushiramo kabisa nka Fabilova karorero wari gushiramo Bface wari gushiramo Kingorongoro we naho ni Toto Moya ninde naho twamaze gukora naho wamaze gukora uri umwe we wumvirije kabisa uri kurayumviriza hajya mu nzu muri sabufu wamba ati indirimbo muga iyo nshiramwo naka nawe tugaca turegelana ati byari kuba fresh muri Legela Toto Moya arakwiye muri Legela sinuva ko nari gukiramo umuntu numwe kuko uburyo yonyene nayumvirije incuro nyinshi nkayirarako nkayibyukirako numva yuko iri complete ariko bidasobanura yuko hari kuza nk'undi mu artiste wundi akayigira neza but uwo ntawe nigeze niyumvira iyo nza kumwumvira nayo kumurondera nkamushira kuko je ndi umuntu ndakunda gukorana n'abartiste canke wanse byabindi ati ntibagume babona ko umwanya n'umwanya ari amakolabo reka ndakubwire bro collabo ikintu tuguma twiyumvira kandi dukwiye guhindura mentality dukwiye guhindura umuntu gukora amakolabo ashaka gukora amakolabo je naco byo ntwara nkoze collabo kuva mu kwa mbere gushika mu kwa 12 ikintu ndaba nuko success y'ijya ndirimbo success yo collaboration no kuvuga ko collabo jewe inyenyeri yanje urone umuntu ntibabita ngo numustar yani ijya star yanje ihuye n'indi star y'undi muntu kugira ngo bihurire hamwe bice byaka bigize yani bice byaka kurusha urabona ariko atari just kugira ngo nkorane n'umuntu kwako nkundi bihogo vyiyo cyangwa kugira kwako shaka gukora no mumva bashaka ijya bujya buhinga bwiyo talent wafise kugira ngo duhuje kandi nani ndumva bashaka kumva ko duhuje hari ikintu gishobora kuvamo so nta n'ikibazo gihari kuba umuntu yokora collabo kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu kuko collabo ntipimwa kuba umartiste n'undi bakoranya ahubwo collabo ipimwa kuri success yavuyemo rero iyo success nayo nishobora kuba mu gihe nyota yako uva inyenyeri yawe star yawe ihuye n'undi mu star bidashoboye ngo byake birenge iyo ntuza iyo success nishobora kuba okay mwese muri ko muraba Empower TV mwamubonye ni JOSAN wundi amaze gutabatanga nga East Africa yayigize turetse East Africa no nga mu Burundi arundi muntu twifuza nko gukorana muga bitarakunda muri Africa erga dushima Imana kwanza ibintu ufise we na Davido mwakorana na umuroro wose mwakorana ninde muntu umaze kubona uti jewe vraiment ujya ndamushaka ariko ntiturakorana cyangwa umuntu mushobora kwa mufitaniye atari nga muri East Africa tabatanze atari muri East Africa narigeze ku habuze gato ya gucanege gukora indirimbo na Techno Miles wo muri ndamuzi muri Nigeria kandi ndamutipa ngo producer nawe ararenze sana bigeze kuza nyene acigiye twe turi kuri show na bya bindi by'iwanyu abasane mu makavoto kakamaze kubashika mubona ko byose bikunda no twa turi muri ntuzenya muri twa kwanapanza na ntuza na studio session hama ico gihe anaciye hari umuntu wo muri family yaciye agwara cyangwa ngombwa ko ngenda kumuraba so Uyu project yari hari man bandanya umurundi wa mbere akoranye na Techno JOSAN umva byari kuba byiza ariko ntivyakunze but ndabishimira Imana nturandi mwabanaje muvugana oya ico gihe hari cyagiye karasohora za duro za duro man so like okay turiko turegereza guheraheza ariko Legela guma tulegela okay indirimbo rero ngiyo yarakozwe amasanamu arasohotse amasanamu sibava menda abantu amasanamu narasohoka video ntirasohoka tuzasohora ryari buke abindi bintu mugomba ngo very soon gaso ntiyavugika nijya soon jiyo mvuze soon ntangwa kuvuga soon na video sindigira mvuga ko ari soon ahubwo ntangwa kuvuga soon iyo ibintu byose nanje ubwanjye nabonye video kandi ngumva ko ndi satisfied na video right so video ndamaze kuiraba ariko turachafise tunje turakosora anytime ndabyifuza kulegela
anytime ndavyifuza basi ko muri weekend yosohoka but hamwe bitoshoboka naho ni bon tugira scheduling ikindi cyangwa ushaka uzoduterera ugeze ku kibuga c'indege ati ngiye nimwigwarize nimwe mufise ngo uko muzovuga oya hamwe vyogwa muri ico gihe namaze kugenda naho umva byo bibaye uko nyene ariko like ndifuza ko yosohoka ndinga. Okay, maze ini Empower TV turi kumwe na JOSAN twavuganye byinshi mugabo nagumye nshaka yuko tuvugana cyane ku ndirimbo yiwe nshasha yitwa Legela yakoreye hariya muri Bantu Boy yakozwe na Mike murazi kaheruka kuja muri Canada aho yagiye gusanga umugore wiwe barubakanye mugabo bagiye kwegera umuryango yasize akoreye hajya ngo umuti mbeho ni umuti uvuguse umubirizi canke ni y'ikizungu yasize akoze umuti nuko rero urumva ko na video uwashoboye kuyikora kugira tuzobona amasanamu ko azobameze ni John Elaz mze hajya kwizera abantu birafise aho bihera naho maze gukorana n'abantu benshi cyane bafise ubuhinga bafise n'ivyuma bikomeye hajya mu Burundi turafise abantu bafise talent ariko no kubura ibikoresho bikuye navyo nyene hamwe biradukorako ubona nka John Elaz muheruka gukorana ino ndirimbo nta gwanko rurimwo ikintu ubona ati uyo John Elaz aronka iki kintu kuri video jewe twokwirutsa ni video zose zo muri East Africa. John afise touch nziza kandi kintu ndamukundira like buriga bari creative n'abandi ba directors bari creative but like John akanutubura man nk'ubu turamutse turonse ama videos ama cameras zifise super atari of course cameras ziwacu zirafise quality but cameras zifise super quality you know turavuga ama red cameras ama black magic atari camera gusa ubwo n'ama lens meza hama hakabaho abantu bazira kuzi technique kabisa kuzikoresha of course ndavyizeye neza ko mu gihe gitoya gose utanga ama video ameze neza cyane JOSAN cyenda gushimiye cyane nenda bashimiye sana ariko rero nitwogenda ntago mu gisoro bavuga ngo ni kupongeza man uri gukora ibintu byiza cyane ku ma social media yawe nariko ndaraba Instagram narabya account yawe ya YouTube canke mugabo bujya abandi bavuga ngo ku boosting we hajya nturimwo bro reka ndabivuge ijambo ku boosting ibyo bintu byo ku boosting like kubwanje nuva ko nta mpamvu nimwe ihari yo ku boosting kuko icyabe cyo iyo boostings indirimbo uri kuri hanyuma gacu twenga sinivyo uri kuri icyabe cyo wica mu mutwe wica kuko iyo boostings indirimbo bijya boost ushize ko bijya bi robot nuze ubuguze YouTube ntibiharura mu kukuriha barafise uburyo babicacagura bagatoratoranya bagakuramo so like ninga kujya kuntu ibindi navyo ninga kujya kuntu novuga gute ninga kujya kuntu ushobora kugenda ukidigadiga umugani wawe ugacuseka kuko urumva uragiye uraboostinze wewe ubwawe urabizi ko uboostinze hamwe uragiye uricaye ngo ikiririmbo cyabaye hit indirimbo ikaba hit ugasanga indirimbo ibaye hit muri YouTube ariko mu masite ntirashikaye nurumva bimaze mu gihe uzoja kuri show ukaririmba indirimbo ya ifise views nyinshi ariko ugasanga nta muntu mweka arakwitabira n'ibintu birinuze mbere yuko rero dusezerana impanuro ku baririmbyi b'abarundi impanuro kubamenyesha makuru no kubakurikirana umuziki w'u Burundi ndavuga abafana boss jenga bita boss boss kabisa so impanuro icambe cyo nko kubaririmbyi nuko dutangura gukundana ico kintu namana kivuze dukundane umuntu avuye muri Finland nyene none dukundane dushire hamwe tugire unani go gukorera hamwe ego hama ikindi naco duha agaciro ibikorwa byacu duha agaciro atari gukunda durakunda ivyiwacu ako duha agaciro ibikorwa byacu hama kuba journalist nabo man genda kundo kuntu bariko barakora neza cyane kugira ngo industry yacu iryohe every day usanga harimo ikintu gishasha so like babandanye bakora neza and then like bahe umwanya bajya aba artiste bariko baraduga bajya boss bacu bajya aba artiste babiri baza bambwira bajya aba artiste batoya ko baraduga babahumwa wabonye ko ari abantu bamaze hafi minota 30 abantu ubamuze kubera bakunda umuziki babaha umwanya bajya artiste bakiri bato babaha umwanya mubaha umwanya
mubahe platform uvuga ko mubahe platform kugira nabo biyerekane atari just music ubonye mu artist ko yakoze neza yitanga umuha umwanya umuhamagara kubiganiro kuri TV umuha umwanya ngana hanyu bavuga ngo mutunkira link nk'abafana rero nico kibazo ngo mwakize bayita broadcast ngo mwakize murumva ngo nugusuguma ngo ntabyo mu journalist ntabyo mu mfana ntabyo je niga kuzosanga ndiko ndatanga link ku muntu navugisha yeah kuko ni kama kukosa adabu yeah so ikindi naco kubafana umuziki wacu ababoss bacu babandanye badushigikira ibintu biko biraza bigeza haryoshe ako turashaka ko bishika haryoshe kurusha nkuko bivuze kugira ngo tugire habe umunsi turakwiza 1 million mu munsi umwe you know ibintu nk'ivyo ikindi naco nabo dufashe gukunda ivy'iwacu bafashe no kubiha agaciro yeah man bro nashukuru sana kandi nashimye n'ingene uri hambo narinzi ko nza kuhura n'abagabo banini b'amaboko manini bandi basaba tubona mwo mumpa ariko wewe wavuze uti simple apana ganifatira akamoto ubwo ngende ingane waje sinshaka kubivuga jenda gushimiye cyane man thanks sana bro thanks jenda ndagushimiye iyi ni Empower TV muga tugende turegeye gatonya naho tugenda kunyana nk'abantu bavuye yakwete subira mu kakano rimwe gusa gatonya udashoye kuri gusa rega bajya bose bakeneye show bazamugira muri show mutarihiye sivyo none Empower TV bahaye show ya gusa ahubwo ndabaye igice cya kabiri mu mind na body ndabicakira uluzinge controller ndabona utanguye kule kuluzinga control baby girl wine bend over wine give me that and give me that wine ndagukata kata ndaguchange ngikarata yeah Dagenda kuje legela none legela bite ni sawa witwa gute cyo nitwa Jonas Ninzigama uyu warumuze ne nkunda mubona kuri TV mugasenda muza kazina kiyo muga muna mwanya cyenda kamenya muna mwanya yitwa JOSAN indirimbo y'ukunda ni ya Jasimba simbirako simbirako ngo mujye munyenga kumako ye baba we atako anja karuru nti ati simbirako uzo muyiraba nabutse urabona ko mubonye live ndamubonye gose kweli uraryohewe sana ko nicyo gituma nyene muganiriza umunota umwe muganirize hinduka zewe mumenyesha makuru nawe umbaze ikibazo nk'umupfana kimwe kubera ko ari yihuta aca genda sawa bite none ni sawa kujya je nkanda kubona sinda gutahure gose muga gusa nkakubona kuri TV mbonda ko amasomo yandi none mwebwe mukorera mu gihugu kihe je ndumurundi ariko nkaba nkorera hanze gatoya mu gihugu ca Finland ni buraya bw'amajyaruguru niho nsanzwe mba nkanakorera ibikorwa byanje bya misi yose ijya ndirimbo rero ntitwa simbirako yitwa ariko ni sawa ni bo urazi gituma ari bo ntubona urinze wumva ijambo riri hagati nuko wayumvira ijuyizi urakoze rero Imana iguheza asante sana uyu ni umwe mu bakunzi benshi bari inyuma hari ya kamera dushatse kumwereka JOSAN bashatse ko bakorana mu maboko kandi we nta bya bodyguard nta muntu bahinda JOSAN twasezeranye kenshi tukava kabijana peace man